amakuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Isaha 11 zirarumanye muri studio za RPA, ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu makuru y'ikirundi aca mu kigabane Humura Burundi cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 22 Myandagaro umwaka wa 2020. Ikiganiro mugire mushikirizwe nanje Marie Ange IRAKOZE, mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Lucie Kabera afadikanije na ingénieur Egide Mwemero. Duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Abagabo nibo benshi bamaze gutogwa umugera wa COVID-19 mu Burundi, mu ntara Burundi zitanu muri zo nizo zitaratogwamwo ico kiza. Ibice 67% n'abana babigeme bashurashujwe ku nguvu biri mu cegeranyo cashikirijwe n'ikigo Seruka muri aya mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka. Nayo mu kigabane ku isoko cyo kuri wa gatandatu tubabwira ingene umukenyezi aserukiwe mu nzego zifata ingingo mu gihugu c'u Burundi. Mukanya idonido sangwa ikaze. Twongere kubaramutsa, duhere mu gisata c'umutekano. Umunyagihugu yafatanywe umutwe w'umuntu kuri uyu wa gatanu ku mutumba Kigaga muri komine Ntega intara ya Kirundo, yaraye apfiriye mu gasho k'iyo komine. Amakuru dukura ku mugwa mukuru wa komine Ntega avuga ko yishwe n'amahiri yakubiswe n'imbonerakure agifatwa. Idonido na Hervé Niyuhire. Uwo mugabo azwi ku izina rya Muryango yagirizwa kuba yari yanyuruje akana k'imyaka 4 yahavuye akwitwa buyoka kuri wa gatanu. Amakuru ava ku mutumba Kigaga yemeza ko abamukubise bari bagizwe n'imbonerakure zirongowe n'uwitwa Ntereke Alphonse Batazira Alome. Ico gihe ageza gukubitwa nk'uko amakuru abandanya bivuga, baciye amushorera agenda urugendo rw'ibirometero vya baba 8 ava kumuhana iwe uri ugacimbira isisye kugera ku mugwa mukuru wa komine. Atengatiye akabase karimwo umutwe w'umwana yari yishe, ari naho yahavuye aca yinjizwa agasho. Ntivyakunze kwaramuka kuko kubw'amakuru dukuraho ku mugwa mukuru wa komine Ntega, uwo bita Muryango yahavuye aca yitaba Imana mwijoro nk'igiti saha 1. Uwo munyagihugu akaba yahavuye afubwa mu gatondo kuri uyu wa gatandatu. Amakuru dukura muri komine ya Ntega avuga ko uwo mugabo yoba yazize amahiri yakubiswe agifatwa, nubwo yagijwe icaha gikomeye cyo kwica. Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kigaga bavuga ko ingendo yo kwihanira itabereye. Twamenyeshe ko umuryango w'uwo umugabo, abana n'umugore bemeje imbere y'igipolisi ko mu muryango iwabo bari basanzwe bajya inyama bari bamaze kujya abantu barenga 40, ariko bakaba bagiye guhinyuka bivuye ku mwana w'imyaka 4 azwi ku izina rya Ndayisaba, bivugwa ko nawe nyene bishe mu nyuma bakamujya. Eveni Yuhire arakenuye. Intara zitanu kuri 18 zigize igihugu c'u Burundi nizo zonyene zitaratogwamwo umugwayi numwe w'ikiza ca corona. Ivyo biri mu cegeranyo cashizwa habona na leta y'u Burundi ku munsi wa 4 w'inondwi turiko turasozera. Ico cegeranyo kikerekana ko mu bamaze kwandura benshi arabafise imyaka iri hagati ya 25 na 59 kandi biganjemwo abagabo. Idonido na Walter Kwizera. Mu ntara 13 zimaze gutorwamwo abagwaye umugera wa corona, intara ya Bujumbura Meri niyizu bwa mbere mu zifise ibitigiri byinshi vy'abamaze gutorwa uwo mugera. Gushika ubu intara ya Bujumbura Meri yonyene imaze gutorwamwo abandi uyu mugera wa corona bagera ku 349 ku bantu 426. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko bamaze gutorwa uwo mugera mu gihugu cyose. Intara ya Bujumbura Meri ikurikirwa n'intara ya Bujumbura benshi bita rural yatowemwo abagwaye 23. Mu kibanza ca gatatu hazi intara ya Ngozi imaze gutorwamwo abagwayi 15. Ubwa kane n'intara ya Gitega imaze gutorwamwo abagwayi 11. Mu kibanza ca gatanu hazi intara ya Rumonge ifise abantu 7 bamaze gutorwa umugera wa corona. Inyuma yayo hakurikira Makamba ifise abarwayi b'umugera wa corona 6. Intara ya Cibitoke iza mu kibanza c'indwi n'abagwayi 5 nkuko tubisanga kuri urwo rutonde rwashizwe habona na leta y'u Burundi kuri uyu wa 20 Myandagaro. Intara ya Kirundo iza mu kibanza c'8 n'abagwayi 4
imwe igakurikirwa n'intara ya Kayanza imaze gutorwamwo abagwayi babiri na intara ya Muyinga na Cankuzo zikaba zimaze gutorwamwo umuntu umwe. Nkuko rero tubisanga muri ico cegeranyo cyashizwe ahabona na leta y'u Burundi, intara zitanu gusa muri 18 zigize igihugu nizo zitaratorwamwo umuntu n'umwe agwaye umugera wa corona. Izo nazo zikaba ari Bubanza, Mwaro, Muramvya, Karusi na Bururi. Ico cegeranyo nyene kibandanya cerekana ko muri abo batowe umugera hagwiriyemwe abari hagati y'imyaka 25 na 59, benshi akaba ari abagabo. Ico cegeranyo rero abantu 426 aribo bamaze gutorwa umugera wa corona mu gihugu cose, mu barenga 200,000 bamaze gupimwa mu bibanza bitandukanye. Ni kuvuga ko bamaze gutorwa umugera 2.13% tw'abapimwe bose hamwe. Humura Burundi. Amabi afatiye ku gitsina yakozwe mu Burundi mu mezi 6 ya mbere y'uno mwaka ari ku rugero ruteye impungenge. Kubw'ikigo Seruka gikurikirana abakorewe ayo mabi abarenga 650 nibo ico kigo camenye muri ico kiringo. 67% akaba ari abana babigeme bashurashujwe ku nguvu. Idonido na Ines Gakiza. Ugushurashuzwa ku nguvu, ugukumirwa kwitunga ry'umuryango, uguturubikwa no gukubagurwa niyo mabi afatiye ku gitsina yibonekeje cyane mu mezi 6 ya mbere y'uno mwaka. Abituye ikigo Seruka bakorewe ayo mabi atandukanye bose hamwe bangana n'651, muri abo 597 nabashurashujwe ku nguvu. Kubw'ibiharuro bitangwa n'ico kigo gifasha bakorewe ayo mabi afatiye ku gitsina, muri abo 597 bashurashujwe ku nguvu 79 n'abana batoyi batarashikana imyaka 5, 182 bafise imyaka iri hagati y'itanu na 12, 180 bandi nabo bari hagati y'imyaka 13 na 17. Muri ico kiringo nyene abakorewe ayandi mabi atari gushurashuzwa ku nguvu ni 54. Ikigo Seruka cerekana ko buri kwezi bitugwa n'imiburiburi n'abangana 100 bakorewe mabi afatiye ku gitsina. Amabi yibonekeje mu gihugu cose. 67% vyabo bakorewe amabi afatiye ku gitsina mu mezi 6 ya mbere y'uno mwaka n'abana bashurashujwe ku nguvu, harimwo n'utwana dutoyi. Abahinga b'ikigo Seruka basigura ko imico y'ikirundi iri mu bisasira indava ayo mabi, mu gihe uwayakorewe yinubwa agafatwa nk'ikimaramare mu kibano, abatari bake bahitamwo kugumya ibanga. Bafatiye ku bikorwa vyabo vya misi yose, abakozi b'ikigo Seruka bamenyesha kandi ko abakenyezi bo mu mitumba aribo bubahuka gusumba abo mu bisagara kwigana ayo mabi afatiye ku gitsina akoregwa abakenyezi n'abigeme batari bake mu Burundi. Ines Gakiza arakenuye. Kuva ku muhingamo ho kuri uyu wa gatanu abasirikare bo muri batanyo y'112 iri mu ikambi ya Cibitoke basubiriye kuronswa ibizuku hamwe n'akarusho k'ibifungurwa basanzwe bakene. Ni akanyamuneza rero muri abo basirikare mu gihe bari bamaze amezi 2 bavuga ko kugira bafungure bazinduka gusenya, kandi amahera yo kugura izuku n'akarusho ku mfungurwa kagizwe n'imboga asohoka ku kwezi ariko ntabashikire. Reka amakuru yacu tuyabandanyirize mu gisata c'indero. Abanyeshuri bahejeje ishure shingiro ntibaramenyeshwa gushika ubu amashure n'ibisata bazobandanyirizamwo, mu gihe hasigaye indwi 2 ngo umwaka w'ishure w'2020 ushiri w'2021 utangure. Abavyeyi bavuga ko badashobora kwitegura kuko batazi aho abo bana babo bazokwiga n'ibikoresho bazokoresha. Ni inkuru ya Innocent Valentin Singira nkabo. Irungikwa mu bisata no mu mashure y'abana bamenye ca kibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda rikogwa n'inzego zibiri. Urwego rwa mbere n'ubushikiranganje bw'indero burungika mu bisata no mu mashure abanyeshure bahejeje umwaka w'icenda bafise amanota yo kuja mu mashure afise uburaro. Urwego rwa kabiri rugizwe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara no mu makomine. Ubwo buyobozi nibwo buja hamwe mu gushira mu bisata no mu mashure abanyeshure bamenye ico kibazo ca leta, ariko
ntibushikane amanota yo kuja mu mashuri afise uburaro. Gushika ubu rero izo nzego zose na rumwe ruramenyesha ibisata n'amashure abanyeshure bazojamwo. Ni mu gihe bidahindutse amashuri azotangura kwigenekerezo ry'indwi Nyakanga uno mwaka. Uko guteba kumenyesha ibisata n'amashure abana bazojamwo bituma abavyeyi bidoga kuko badashobora kwitegura kare. Bavuga ko bataramenya ishure abana bazokwigako badashobora kubagurira umwambaro w'ishure kuko bataba bazi amabara yawo. Abavyeyi na cane cane bo mu ntara zo hagati mu gihugu basaba ko ababijejwe bogerageza kunyarutsa kumenyesha ibisata n'amashure abana bamenye ikibazo ca leta cyo kuja mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro bazojamwo. Bagasaba kandi ko muri kazoza ababijejwe bo kwitwararika kubimenyesha kare kugira ngo abavyeyi b'uburyo buke bitegure kare. Aho ngo ni kubera iyo babimenyeshejwe bateba mu gihe umwana arungitse kwiga mu ntara za kure bigorana kurusha kuko ngo hambavu y'amakaye n'ibindi bikoresho vy'ishure haca yongera ko itike ry'umwana, ariko ngo babimenye kare vyofasha mu kwitegura. Innocent Valentin Singirankabo arakenuye. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije amezi 10 bafungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugufungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza makuru ajanye n'indwano zariko zirahuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri komine Musigati. Bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Amashira hamwe aharanira agateka kazira muntu hamwe n'ayabamenyesha makuru yaba ayo mu Burundi na mpuzamakungu abandanya asaba ko abamenyesha makuru ba Iwacu barekugwa kuko kubgayo mashira hamwe nta kindi bariko barazira atari umwuga wabo. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutanga imfungurwa PAM nta sango ritanga ryaho abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bazoronkera ibifungurwa ni mu gihe bakwije amezi 4 batagaburirwa. Mu gihe iryo shirahamwe risigura ko babaye barahagarika kubagaburira kugira babanze guhindura uburyo babahamwo ibifungurwa, bahevye kubaha ibifungurwa mu minwe babaha amafaranga ku matelefone. Ikizibiye uyu munsi nkuko bisigurwa n'ujejwe gutanga amakuru muri PAM Veronique Saint-Luce ngo nubukene bw'amatelefone bwishira hamwe Vodacom ryatsindiye iryo soko. 79 n'ibice 76 kwijana vy'izo mpunzi ziri muri iyo kambi nibo bamaze kuronswa ayo matelefone n'amakarata simu yazo. Abatashikiriwe nta nisango bahawe ryaho bazozironkera. Bose bakwiye akaba ariho PAM izotangura kubaha amafaranga yo gufungura yayo mezi yose batabahaye. Uretse ico kibazo c'amatelefone umuvugizi wa PAM yanamenyesheje ariko ko bafise n'ingorane z'amafaranga yo kugaburira izo mpunzi. Nyabe Sa ujya ari ku mangazini akakoresha imashini yo gushona ni madamu wawe. ego niwe vrem Yarasanzwe azi gukoresha imashini yo gushona. Kada yavyigiye muri ya mashira hamwe y'abakenyezi. Je madamu wanje yarigeze kumbwira ngo ayijemwe. Naramuhakije mpako kumwica. Kuko nari numvise ngo abakenyezi bayigiyemo. Ngo baca bacika intagondwa mu rugo, ngo ntibasubira gusonera abagabo babo. Ca ndamubwira nti mada, nuraza urukundo ndagukunda. Uzorime wongera umvyarire. Ivyo birampagije. Urumva wamugize igikoresho. Ntugire kuko yishima ko je binota arinjitse. Ni ushitse mu rugo rwanje. Urumva ko atabukene buhamota. Umva shanda kwibira kabanga. Reka madamu wawe areke kuba igikoresho. Hamaje muri ayo mashiramwe y'abakenyezi. Ibisigaye uzobubwira. Mu kigabane ku isoko tubabwira ingene umukenyezi aserukiwe mu nzego zifata ingingo mu Burundi twagiteguriwe na Emile Nibasumba. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo
Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ntibashika 20% mu nzego zifata ingingo mu gihugu cy'u Burundi. Turetse ko abakenyezi bavuga ko basanzwe bakumigwa n'imico n'imigenzo, abanyepolitike bamwe bamwe bagiriza abakenyezi b'abarundi kwikumira ubwabo kandi basanzwe ari benshi kurusha abagabo. Ikigabane ku isoko cyo kuri uwa 22 Myandagaro mu 2020 kirababwira ingena handi babigenjeje kugira umukenyezi ashobore guseruka ataguke baguzwa. Muteramanye na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Muri bo hariho abagabo bangana 228, abakenyezi bikaba 5255. Mu matora yo ku mitumba no mu makaritiye bucaba umuntu yitoza ku gatwe kiwe, ariko urongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni avuga ko abakenyezi bitoje barenga gato 20% gusa mu nzego zifata ingingo ziheruka gushingwa inyuma y'amatora maze kuba nazo nyene zerekana ko abakenyezi ari bake. Thierry Bigirindavyi wa television Renaissance araduha ibitigiri bimwe bimwe. Leta nshasha Evariste Ndayishimiye irimo abakenyezi 5 mu bashikiranganje 16 ushizemo umushikiranganje wa mbere, nukuvuga ibice 31 kwijana. Aho ni mu gihe mu mwaka wa 2015 leta yashizeho na Petero Nkurunziza atanga ikiringo ca gatatu yarimo abakenyezi 6 n'abagabo 14. Abakenyezi ico gihe bari baserukiwe ku rugero rw'ibice 30 kwijana. Mu nama nshinga amateka nshasha abakenyezi 45 mu gihe abagabo 75. Nukuvuga ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rw'ibice 37 kwijana. Inama nshinga amateka yerutse guheza ikiringo yari igizwe n'abashinga amateka 118, abakenyezi bari 35. Ico gihe bari baserukiwe ku rugero rw'abaye ibice 30 kwijana. No mu nama nkenguza amateka abakenyezi baraserukiwe cyane kurusha mu kiringo giheruka kuko bari ku rugero rw'ibice 41 kwijana. N'abarongoye amakomine baherutse gutorwa mu makomine 119 yagize Uburundi, abakenyezi ni 43. Nukuvuga ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rurenga ibice 35 kwijana, mu gihe aba bakorewe mu ngata batowe mu mwaka wa 2015 abakenyezi bari barongoye amakomine bari munsi y'ibice 10 kwijana. Turavye muri babura amatari b'intara abakenyezi ni 3 gusa mu ntara 18. Nukuvuga ibice 16 kwijana. Abaserukira Burundi mu makungu bo ntibarahinduka, baracara bahahora. Muri 2019 baserukira Burundi mu makungu abakenyezi ntibarenga 5. Bisigura ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rudashika ibice 18 kwijana. Naho abakenyezi badaserukiwe ku rugero rushimishije, ibitigiri bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro birubahirijwe kuko ibwirizwa shingiro ritegekanya n'imiburiburi 30 kwijana by'abakenyezi muri leta, mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka. Ahandi ibwirizwa shingiro risaba ko haba n'imiburiburi 30 kwijana by'abakenyezi ni mu gutanga akazi mu rwego rw'ubutungane. Ikigwa giheruka kugirwa n'ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse gitwa Afrabu mu Faransa cerekana ko mu 2016 abakenyezi bari baserukiwe ku rugero rwa 17 kwijana mu nzego zifata ingingo mu gihugu, 18 kwijana mu 2017, mu 2018 no mu 2019. U Rwanda n'igihugu kibanyi cy'u Burundi kiri mu bihugu bitangwa kwa karorero ku isi ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rushimishije mu nzego zifata ingingo. None hoho babigenjeje gute? Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba yaravuganye n'umwe mu baharanira agateka kazi na muntu n'akabakenyezi muri ico gihugu, Immaculée Ingabire, abanza kumubwira ko iyo ntambwe bayishitse ko bigoranye. Hari imyumvire ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'abagabo no ku ruhande rw'abagore. Hari abatarabyumvaga kuko bari bafite ibyo bamenyereye, n'abagore benshi ntabwo babyumvaga. Hari imirimo bumvaga batinye, bagiye bagenda batinyuka buhoro buhoro. Ikindi kubera nyine uko kuntu abagore, abana b'abakobwa nabo ntibigaga, hari rwose nabo bavuga guti ko tutari kubona abagore mu myanya ifata ibyemezo, bakubwira bati sanangira ngo nta bagore bageze kuri 200 bari bafite lisanse muri iki gihugu. Ntabo urumva rero niyo ujya kujya mu myanya ugomba kuba ufite n'ubushobozi ujyanayo. Ikindi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu buyobozi harimo amashyaka imitwe ya politiki
nibo bagabanye ubutegetsi nk'uko amasezerano yarusha yabivugaga. Usibye wenda FPR inkotanyi nibo bonyine bari bafite abagore, nta bandi, kuko binjiraga muri iyo myanya banyuze mu mashyaka yabo. Icyo gihe abagore bari bataritabira ibintu by'amashyaka, nabyo bafataga nk'aho politiki ari umwihariko w'abagabo. Ibyo byose byagiye bitudindiza. Naho abakenyezi baserukiwe bikwiye mu nzego zifata ingingo mu Rwanda, harabavuga ko umukenyezi wo ku rwego rwo hasi ataco bimumariye. Imakire Ingabire arafise icyo bivuga ko afatiye ku nama nshinga mateka. Ntushobora kumbwira ko kuba dufite umubare mwinshi w'abadepite muri parlement ntacyo bimariye abagore. Iyo usubiye inyuma ukareba amategeko yatowe kuntangana, hatowe amategeko menshi kuva muri 1999, uhere ku itegeko ry'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura, byahaye umwana w'umukobwa uburenganzira bungana n'ubwa musaza we ku kuzungura iwabo, biha umugore uburenganzira bungana n'ubw'umugabo. Reba itegeko ry'ubutaka, uziko uyu munsi ubutaka babwandika 50% ku mugore, 50% ku mugabo. Ntabwo umugabo cyanditseho tongo wenyine, bya bindi kera yavugaga ngo so kugenda uko wagiye, ubu ngubu ntibigishoboka. Reba itegeko rihana ihohoterwa rikorerwa umugore iryo ari ryo ryose. Sinzi icyo abantu baba bavuga, icyo bari babategerejeho, ariko jewe ibyo nari bategerejeho narabibonye. Ni bene ubwo buvugizi nshaka bambere aho ngewe ntari, kuko sinshobora kuba hose, ariko bahambere. Ako karorero ko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu vyerekeye uguharanira agateka k'umukenyezi niko turangirije ko ikigabane ku isoko cy'uno munsi. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho butaha. Cyari kiganiro ku isoko. Dushimire Emile Nibasumba kuri kino kigabane ku isoko ahejeje kudushikiriza. Ni no kuri ico kigabane nshuti namwe banywanyi ba RPA duciye dusozerera ano makuru. Dushimire mwebwe mwese twari duteramanye, nshimire cyane bagenzanje bamfashije gutororokanya aya makuru, ntibagiye Lucie Kabera na ingénieur Egide Mwemero bariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Marie Ange Irakoze nije nariko ndabashikiriza kino kiganiro, ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyi no mu byanyu, giraho muba mwubahwe. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.